Pasika n'ugucungura. Umuntu ategerezwa kumenya mbega aramaze gucungurwa. Wisanze utaracungurwa, bica bikwihutira urondere inzira nyamukuru yogufasha kugira ngo nawe ucungurwe. Bwana sifiwe. Ubone kwizihiza Pasika. Naho kwizihiza Pasika utaracungurwa ni nguko tumenyereye bavuga mu minsi mikuru y'abadamu, ugasanga umugabo nawe ayinjiyemo atari umudamu. Sizirimba ari icyo biba bigufashije, ariko ni umunsi mukuru w'abadamu. Pasika ni umunsi mukuru w'abantu bacunguwe. Bwana sifiwe. Twakongera kuvuga yuko Pasika ari ukurengana. Ejo usanga abantu bakora bavuga ngo Pasika ni ukurengana. Ku murongo wa 12 kuri iki gice cya 12 murongo wa 12 niho twasanze Imana ivugana na Mose tinzorengana. Bwana sifiwe. Amen. Inzu zosanga iri kwikimenyetso. Bwana sifiwe. Amen. Inzu zosanga iri kwikimenyetso cy'amaraso. Iyo nzu ntacyo zoyikora, zoyirengana. Bwana tubarikisa. Amen. Niyo mpamvu navuze yuko nta majambo menshi bite, kubera ko byinshi twarabyigishijwe na byinshi turabizi. Ariko Mose inyuma y'Imana y'ukubona umubabaro w'ubwoko bwa Isirayeli, inyuma y'Imana y'ukubona amagorwa y'ubwoko bwayo, yabariye Mose ti nzokubwira Imana imbere ya Farawo, na mwene wanyu wa Aroni ndamubwire abe umuvugizi wanjye, umuhanuzi. Nitamufanya awe nabii wangu, kugira ngo icyo nzoza ndakubwira nawe umubarire, kugira ngo gishikire umwana. Imana yari yabonye agahinda n'umubabaro w'ubwoko bwayo. Imana idufashe cyane. Bituma Imana itegekanya ibihano. Mapigo muzamuvuga ibihano 10 ku nzu cyabuze mu gihugu cya Egiputa. Impamvu Imana yateganyije ibihano 10 muri icyo gihugu, bari bafite Imana 10 bari bizeye mu buzima bwabo, zibafasha, zibakorera ibintu byose bakabaho. Ariko izo mana sizo shaka kuvuga hejuru y'igihano cya nyuma, aricyo gihano cya 10 twasomye. Imana ibwira Mose ti asigaye igihano kimwe, ngiye gukubita abanyegiputa, kandi icyo gihano kizotuma babarekura, kubera ko izo ariyo Pasika yanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Imana irabwira Mose tizokwica abana bose b'imfura bo muri icyo gihugu, kandi nzokwica icyitwa igikoko cyangwa inyamaswa yose kijya cyavuse icyambere. Sinziga ko imfura nacyo, imfura yose yo mu bikoko nzoyica. Navuze yuko muri Egiputa bari bafite Imana, bari bizeye. Imana yashatse kwigaragaza imbere ya Farawo, kugira ngo Farawo abone yuko inyuma y'izi Mana hari iyindi Mana ishoboye byose. Muri Egiputa bari bafite Imana imwe bishimira, bari bafite Imana bita mu Imana Zuba. Iyo Mana Zuba
iyo niyo uyabaha umuco ikabanezereza. Habe n'abaromani iyo mana bari bayifite niyo bizihiza muri rya tariki ya 25 y'ukwezi kwa 12. Abaromani barayizihiza cyane, barayikunda. Bituma yuko bibagirwa imana y'abaremye, bibagirwa imana y'ukuri. Impamvu imana yakubise bajya abana b'imfura irengagiza abandi bana nuko muri Egiputa bafata umwana wese avutse mu rugo wa mbere bakamubwira, bakamutanga igitambo, bakamutanga ikimazi kugira ngo aserukire umuryango, azoke awe ukingo, awukingire, abe ngo bitanze nkingi y'umuryango, ntihagire ibyago bizokwinjira mu muryango, kandi ibyari kuza mu muryango bisange umuntu yabyitangiye ntibibe byikingiye. Kandi uyo mwana w'imfura muri Egiputa bari bamufite nk'umugisha mu rugo. Bwana sifiwe. Urumva yuko utatanga umwana wiwe nta mugisha yagira mu rugo, kuko niko izo mana zabo zari zabahenze biciye muri Yane na Yambre. Abo nibo bari bahagarariye izo mana, bakababarira ati niwatanga umwana w'imfura cyangwa igikoko cyawe cy'imfura, icyo gikoko uwo mwana izoba inkingi y'ibyago byo gushikiye, kandi niwe uzoboneramo umugisha. Imana ikenera kubereka yuko uwizera wese umwana w'umuntu amere gute, avumwe, uzomugira kuba ukingo wake, ategerezwa kuvuma. Imana ikenera gukuraho ibyiringiro vya Farao. Imana ikenera gukuraho ukwizera kwa Farao kugira ngo imwereke inyuma y'ibi. Bwana sifiwe. Inyuma y'ubu buzima hari ubundi umeze neza kuruta ubwo ufite. Mani ndo umugisha cyane. Niko n'abantu benshi bagenda bahindwa bakagira mu buzima barimo nibwo bwiza kuruta buri mbere. Ariko inyuma y'uko umeze hari ubundi buzima Yesu yoguha buruta ubwo ufite bw'umuntu. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu Imana yavuze ati ndahangana n'abo muri Egiputa nkureho uru rubyaro, aba bose biringiye, aba bose bafashe nk'ibigirwamana, ndabakureho hanyuma nereke Farao yuko hari indi mana. Imana irumugisha cyane. Iri ryari isezerano ry'Abanyegiputa, ryari isezerano ry'Abanyesirayeli Imana yabahaye kunyura muri Mose. Aho Imana yari Imana y'Abisirayeli, ntiyari Imana y'abanyamahanga. Wewe nanjye twari twaratakaye, twari twaribagiranye, Imana ntiyari ituzi. Bwana sifiwe. Kuri iyi Pasaka y'Abisirayeli, n'ubu niyo Pasaka Abayuda bo bizihiza, niyo Pasaka Yesu yavuse asanga bizihiza, nawe arayizihiza, ariko Abayuda bayifata nk'imigenzo kubera ko Imana yabariye Mose ngo iki nakoze ngo n'urubyaro rwanyu rwose ruzoze rugira bene uku mukonyibuka. Imana irumugisha cyane. Ariko Pasaka twe twizihiza, Pasaka twibuka ni Pasaka y'ugucungurwa. Bwana sifiwe. Ntabwo ari Pasaka y'ugutambuka, ntabwo ari Pasaka y'ukuva muri Egiputa, kubera ko Yesu yagatanga amaraso yiwe. Bwana sifiwe. Bibiliya nayo iravuga ngo amaraso ya Yesu ngo atuvugira neza kurusha amaraso ya Abeli. Imana irumugisha cyane. Bituma yuko Yesu yitanga. Twasomye mu Kuvayo, Bibiliya iratubwira ngo Imana yaravuze ibwira
baje mu mukumbi, baje mu busho, batoranye umwagazi w'intama cyangwa baje mu hene imbere y'iminsi 14. Uyo mwagazi w'intama bamukure mu zindi, kuvuga bamurebe niba adafite agasebe, babona umwanya wo kumukurikira, babona umwanya wo kumureba kugeza ku minsi 14. Uwo mwagazi w'intama babone kumukinja, kumukerera Kinyarwanda tuvuze kumushinja, turashoboze kumureka, kumukerera. Bwana sifiwe. Babone kumukerera, nibamara kumukerera bafate amaraso bayasige by'umuryango, aha habiri ayandi basige hejuru. Bwana sifiwe. Ibyo byose byako byerekana yuko Yesu hazogera igihe bamukura mu bandi, bamukura, watamtoa katika mkutano, watamubagua katika mkutano, bazomukura mu ikoraniro bamushire iruhande ha wenyene. Mani rufashe cyane. Kandi amaraso y'intama niyo yabaye inginzo. Bwana sifiwe. Amaraso y'intama niyo yabaye inginzo yukuzigama ya kuepusha Israeli na mabaya ambayo yamepata wa Misri. Amaraso y'intama niyo yabaye inginzo yo gukingira Abisirayeli n'ibibazo bari guhura nabyo. Nguko amaraso ya Kristo kuri bajya bose bizeye Kristo, amaraso ya Kristo adukingira n'ingorane zitugoye. Nubwo tugenda duhura n'ingorane, nubwo tugenda duhura n'ibindi, ariko turizeye yuko amaraso ya Kristo nimba warayinjiyemo afite imbaraga yo kudukingira. Niyo mpamvu twasomye mu gitabo cya Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana ku gice cya mbere no ku murongo wa 29. Yohana umubatizi ariko arabatiza abantu benshi baramuzi. Bamaze kuza haza n'abafarisayo, ibo ntibari baje kubatizwa, bari baje kumatohoza kugira ngo bamenye uyu muntu mushasha yatujemo n'umuntu nyabaki yavuye he, aha yakorera nde. Niyo yari intego. Ibo bari baje kuza gutohoza. Inyuma ya Yohana kubasubiza arababwira ngo jewe ndijwi risemerera mu ishamba kugira ngo mutunganye inzira z'Imana. Bwana sifiwe. Ngo abona Yesu nawe araje agana iyari, ariko aramusanga kugira ngo ajye kubatizwa. Yohana ngo arasemerera, aravuga ngo nguwo araje, namuona mwana kondoo wa Mungu, ndabona umwagazi w'intama w'Imana. Bwana sifiwe. Ntabwo ari umwagazi w'intama wo mu busho nk'uko abayuda bari babimenyereye. Bwana sifiwe sana. Arababwira ngo nabonye umwagazi w'intama, umwana w'Imana. Yikoreye atakayezichukua dhambi za ulimwengu. Bwana sifiwe. Amen. Azokwikorera ivyaha byabo mwisi bose, na urimo naje ndi. Mani nakwijoye. Ntabwo ari ivyaha by'Abanyesirayeli, ntabwo ikiri Imana y'Abanyesirayeli bonyene, ntabwo ikiri Imana irobanura ngo azokwikorera ivyaha avyo mwisi bose. Imana iduha umugisha. Amen. Yesu yarikoreye ibyaha byacu. Yesu niwe cungu yacu, nta handi twobonera gukizwa. Haza abandi bita muri Imana. Twebwe muri Kongo twari tubafite benshi
bamwe barapfuye, abantu nasize bafunzwe, sinzi nimba baramaze kubafungura. Hari uwiyita ngo n'Imana n'umubembe, abo bose n'ababembe. Yiyita ngo n'Imana, Malikia wa ubembe. Uyo yapfiriye muri Kenya, niyo yaguye. Yiyita ngo n'Imana, ngo Imana ngo ifite ubutatu bw'Iranga. Yatumye Yesu nk'umuhanuzi wiriya mu Bisirayeli, ngo nawe imutumye nk'umuhanuzi mu banyamahanga. Ariko cyadutangaje, yaravuye, turindira ko azukana. Mani tubabarire cyane. Nta handi twobonera gukira atari muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yohana kimubona yavuze ngo ndamubona umwagazi w'intama y'Imana, ngo azokwikorera ibyaha byacu. Twasomye mu Bikorinto. Abikorinto, Paulo ahejeje kwigisha, yaragiye muri Roma kuruhuka. Amaze kuruhuka, ngo yumva amakuru yuko muri Korinto hinjiye ibyaha biziririza, ibyaha bibabaza, kugeraho abagabo baduka, abagore basizwe na base bakababira bakabana. Paulo bituma bahanura, arababwira ngo mwiyeze. Bwana sifiwe. Mwiyeze kubera ko umwagazi w'intama ariyo Pasaka yacu yaramaze gutanga. Imana ishimwe cyane. Ntitwahamagariwe kwandavura, kuja mu byaha, gukora ibyangwa n'Imana, ariko twahamagariwe kugira ngo ducungurwe n'amaraso ya Kristo. Reka dusome ijambo duheze. Dusome Yohana tuheze, usiga umwanya mu bindi. Yohana 19:28. Dusome mu izina rya Yesu. Havuga ngo urupfu rwa Yesu, Yohana 28, Yohana 19:28. Dusome. Hanyuma y'ivyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, kugira ngo icanditswe gishike, aravuga ati vise inyota. Aho hantu hari hateretse inkono yuzuye inkarisha, nuko bashira sipongo yuzuye inkarisha kwirenga, bayirungika ku munwa wiwe. Yesu amaze kuyihabwa, aravuga ati birarangiye. Araheza azondamika umutwe, umutima uraca. Uwo munsi wari uwo kwitegurira Pasika, nuko kugira ngo ababambwe ntibagume ku misaraba kw'isabato, kuko uwo munsi w'isabato wari mukuru. Abayuda basaba Pilato ngo amaguru yabo avunwe, kandi ngo babamburwe. Maze abasoda baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwundi yabambanywe nawe. Ariko bashitse kuri Yesu, babonye amaze gupfa, ntibaba bakimuvuna amaguru. Ari kumwe mu basoda amucumita icumu mu rubavu. Ako kanya hava amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe yabishingiye intahe, kandi intahe yiwe niy'ukuri, kandi arazi ko avuga ukuri, kugira ngo namwe mwizere. Kuko ibyo byabayeho kugira ngo icanditswe gishike, ngo nta n'igufa ryiwe rizovunwa. Kandi
hari ikindi canditswe kivuga ngo bazobona uwo bacumise. N'aya majambo y'Imana. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Iryo ni ryo sezerano turindiriye, kuzobona umwe bacumise. Ntabwo urimo, nanjye ntabwo ndimo, ariko ababikoze n'Abayuda. Mwibuke wa munsi bahaye bavuga ngo Pilato avuze ati jewe nta kibi mbona kuri uyu muntu. Bavuga ati reka turiyemeje amaraso yiwe abe ku gahanga kacu n'abana bacu. Bwana asifiwe. Bazomuha. Bwana asifiwe. Nawe uzomuha nimba warakoze neza. Ababari imbere twari twari mu mubare w'abana b'Imana. Twari twaratawiriya, twaribagira, twari twimereye kinyamaswa, twari tumeze nk'abandi bose. Aba mubona bitwara nabi niko twari tumeze, kuko twari tuzi inzira y'ukuri. Aba mubona bagenda uko bashaka, mwoshaka mukabakunda, mwoshaka mukabiyegereza, niko twari tumeze twese. Ariko kumeze ukumeze n'ubuntu bw'Imana, nta mbaraga warigizemo, n'ibintu wisanzemo. Kumbe icyo bakize nuko twusengera na bene wacu bakiri hariya, kugira ngo nabo baze kurindira umunsi tuzobona uwo bacumise. Tuzoze wiyagiriza mutwara gucumise. Oya, ntiturabayahudi, ntiturabayuda. Twe twakijijwe ku buntu bw'Imana, kandi kuri ubwo buntu bw'Imana tuzobona Yesu. Amen. Tuzobona Yesu nitwashishikarira muri izi ntege nke nyene dufite. Tuzomubona amaso ku yandi. Nihajya ngo azohanagura amarira y'abamwizeye. Uriko uwo bariko wiyumvira ngo uzomusangayo, ukareba tumubona, ukahindukira wapi, kumva amarira agahinda akaza. Uwo utaruziga kuzomusangayo, ugasanga niwe akwegereye ari iruhande rwawe. Imana idufashe cyane. Twese tuzokwisanga tukuzana. Nta majambo maremare ndahafite kuko nahejeje. Yesu yafashwe mu rukerera rwo kuwa gatanu ejo bundi.